murakoze kumpa ijambo mwavuze ko nshobora kwishura nk'umuhinga cyangwa nkishura kandi nk'umunyepolitike mu bisanzwe atari iwacu mu Burundi bakunda kubitandukanya ubu ku isi ntibigitandukanye kuko aho ibintu bigenda neza l'action politique s'inspire toujours de la démarche scientifique. Ico kintu rero ikintu kibuze gose ngaha mu Burundi kumbire ndaja kubigarukako. Jewe ko turiko tuganira kuri vision 2040 2060 kumbure sinakurikiye cyane mugabo nashaka gusaba kumbura bikurikiraniye hafi baje kumva umuco ndacafise ibibazo bitari bike sur la démarche qui a été empruntée kubera nimba ntasamaye twagiye mu matora ya 2020 tukiri kuri plan national de développement du Burundi ya 2018-2027 mu nyuma numva tugiye kuri vision 2040-2060 igituma ndabivuga mbona umengo uwo mwanya ni muto urabona ubwa mbere bwo igihugu kivuye mu matora hariho umwanya wo gushiraho inzego no gushiraho administration burya biratwara hafi umwaka hanyuma hagaca haba rero n'umwanya wo gutegura izo outils de planification stratégique nk'iyi n'akazi karekare gasaba ico bita travail d'appropriation ko n'ibintu ubaza abanyagihugu ko babibona ko babibayemwo ico bipfuza n'ingene babona yuko ubwo bishikako rero nkuko nabivuze ndashaka kuba narasamaye sinzi ko ivyo byose twabiciyeko igituma ndabivuga nuko biriki jewe nari mu mugwi wategura vision Burundi 2025 kuva mu vyigwa vy'intango gushika twandikira la vision nivyo sico twakora iminsi yose ariko twabikoze umwanya muremure cyane hariho rero akantu nama nkunda kwibutsa etape ni nyinshi cyane hariho rero etape bita analyse structurelle ni étape très technique ni étape twapanze ico bita variable benshi ngaha muri salle murakizi twapanze ama variable 70 yerekeye ubuzima bwose bw'igihugu haba mu bya politique haba mu by'ubutunzi haba mu by'imibano haba mu bya diplomasi eka byose variable twibaza ko zihambaye hanyuma gacugira ni matrice carré de 70 variable ni matrice nini cyane rero iyo matrice tumaze kuyanaliza ku bwenge bwacu aho tugeza hanyuma hariho logiciel yo kuyanaliza hari abahinga babidufasha yaratweretse ko aha mu Burundi ico gihe kandi bazaho tutarabivamwo hari mu za 2005 6 7 hariho variable zibiri zikomeye gusumba izindi imwe yari yerekera gestion de l'État yindi yari yerekeye la gestion du secteur de sécurité twari dufite imigwi ine y'ama variable sinda bigaruka ko mugabo izo zibiri
zari mu mugwi bita les variables très dépendantes et variables très influençantes en même temps. Ni ukuvuga ko arizo variable zibiri umutegetsi w'Uburundi wari we wese yategerezwa kuraba ko gestion y'igihugu atagatosi na gatoyi, gestion du secteur de sécurité atagatosi na gatoyi, guko uko conclusion zabivuga ati izi variable zihenze ko na gatoyi les conséquences ziragoye yuko uzitura. Nizo variable umuntu wese afise parcelle y'ubutegetsi kuri niveau zose yoba ko très attentif. Igituma ndabivuga nibaza yuko iyo observation twagize batayitayeho cyane kuyicunga guko nitegereje la crise de 2015, nitegereje la révision de la constitution de 2018 na polémique kirandure, c'est comme si on n'avait pas fait suffisamment attention au poids de ces deux variables. Ikindi ca gatatu nagomba mvuge nico no kwita l'horizon temporel de cette vision. Niho njangaruka kuri kiya kibazo nahereyeko, narabye hariho des indicateurs mugabo presque global, les indicateurs de détail nta ziri murabona ijya document ni nziza nkuko muhinga yabivuze, document nziza mugabo nibaza ko hariho izindi document de base bakoreyeko. L'horizon temporel ndayivuga kubiri jewe ndiko ndiyumvira turi muri 2024 mugabo par rapport à cette vision no shobora kuvuga ko nimiburi turi début 2026. Igituma ndayivuga uku nuko guhera ibi bihe turimo gushika mu mwaka uza nibaza ko ikibazo c'amatora kizofata kibanza kinini mu byo tuzoba turimwo, n'inyuma yaho ku inzego zitangura gukora ku buryo mu bya development ucu usanga hakozwe bike. Mu by'ukuri n'ibyakorwa neza tuzosubira ngura kwikangura ibya development fin 25 début 26 gushika muri 40 rero hazohasigaye imyaka 14-15 kuva muri 40 ukaja muri 60 ni imyaka 20. Ndiko ndabiraba rero jembo numengo bizotugora kuva kuri niveau turiko gushika kuri pays émergent, guko narabye haya muri vision ingene ba définissent un pays émergent, c'est correct. Rero kuva kuri niveau turiko uyu munsi gushika kuri emergence mukanya baduhaye uburorero bw'ibihugu emergent uko biri bavuze n'amazina bimwe murabona aho bigeze. Jewe nguma nibaza ko bigoye gushika kuri emergence gusumba kuva kuri emergence ukaja kuri development, ku buryo kubwanje igihe kinini cari icukuva kuri niveau turiko tukaja kuri emergence gusumba kuva kuri emergence ukaja kuri development. Cyumviro ca kane nagira nshikeko ndabye irya vision nyene, sinzi kumbure parsem ndazi ko yigeze kutunganya ikiganiro sur la vision elle-même. Je nibaza ko guiza ibiganiro sur la vision elle-même. Ndiko ndaraba sinaheza makenga kuco no kwita le niveau de cohérence ya matrice des indicateurs z'irya document. Ndaguha akarorero bariko baraba les ressources affectées à l'agriculture, menga ni autour de 9% du budget en 2000, budget d'investissement je pense 2022
hanyuma cible bakagomba ko muri 40 tuba tugiye kuri 10%. Bon, kuva kuri 9% kaja kuri 10%, c'est pas terrible, c'est un petit pas. Mais ugaca usanga babona yuko en terme ya production agricole, en terme yo kurwanya inzara, twiprojecta kure, tuzoba tugeze kure. None birashoboka ko ufungura ugahaga utadugije bikwiye le budget accordé à l'agriculture au secteur agricole. Urashobora kugira iyo raisonnement uri kuraba ngene bari le chômage, ibintu vya électrification, est-ce que c'est cohérent avec l'urbanisation? Si c'est cohérent, est-ce que c'est cohérent avec l'emploi? Kuko urbanisation ça coûte très cher, hein. Kuba mu gisagara birazimvye, kuronka kuhubaka inzu, kuronka parcelle bisaba kuronka revenu nyinshi. None izo revenu turabona iyo zizova muri ico gihe gisigaye ko munana babwiye ari imyaka 15 16. Hanyuma nagomba ngaruke kukina inakivuze n'umuhinga yakigarutse ko muri leadership nziza nuguha ikibanza gikwiye l'expertise. Uyu munsi nta gihugu na kimwe ku isi kandi sinabishasha mugabo ubu birakomeye gusumba. Ndaheruka kumbure no muri mwene habuze wayibonye, hariho audio mperuka video mperuka kubona bariko baragereranya les ressources naturelles privées zizana na l'expertise humaine, les ressources humaines. Uwo muhinga yerekanye yuko ubu les ressources naturelles zizana bike cyane par rapport à l'expertise humaine. Nabonye mwija vision ma potentialité baravaloriza cyane les jeunes. Nibyo aba jeunes turabafise, ariko kuba ufise aba jeunes gwaruka abakiri bato nuko ufise abakiri bato bashobora guteza imbere igihugu ni ibintu bibiri. Kuba ufise abakiri bato gusa ntigikwiye, tegereza kuba wabagaburiye neza, tegereza kuba bavura neza, tegerezwa kubigisha neza, ukabaha ibikoresho, ugateza imbere ubushakashatsi. None ibyo koko turiko turabikora? Ugwaruka turarufise ndabizi, nirwa ndanavyigisha, mugabo turafise koko ugwaruka rushobora gutera inkingi ikomeye iterambere ry'igihugu cyangwa no mu makungu rugashobora kwiha ikibanza mu buzi buboneka, haba mu Burundi, haba mu karere, haba mu makungu. Hanyuma ayiwacu turacafise igifashi kitari ca vuba twamanye, nico no kwita la conception du pouvoir et de l'autorité. Ico kintu kiratuboha cyane, kiboha abatware, kaboha n'abatwagwa. Mu Kirundi murazi ko bavuga ngo uko saguhaye umwaka niko urya, uko zivugijwe niko zitambwa, uko kutari buce urakuramutsa ukarengana. Kiribwa abantu ntikiribwa ivu, wawe arima ntiwimuka. Iyo migani jewe nakuze bayicuku nyene, sinzi uwo batuma kurondera imigani ihushanye n'iyi ko ari yo mworonka. Sinzi uwo batuma kurondera imigani ihushanye n'iyi ko ari yo mworonka. Iyi migani rero sinibaza ko ijanye cyane na vision, guko
iyi migani umengo idusaba kwicara ngaho karindira uhoraho cazovuga cazokora utwazokurungikira ugashima utwo no munsi urayibutse ukagira uti ngira ngo ejo azonyibuka. Si ibintu rero bituma tuzokura amaboko mu mpuzu tugire tuti dukore uku dukore kuriya kugira ngo twiteze imbere, kandi si ibintu bituma umutegetsi avuga ati jewe hari ikintu nemereye abanyagihugu, hari ikintu bandindiriye ko ejo bazonyishuza iki, bazonyishuza kiriya, hanyuma kumbure muri ico ndababwira maramare cyangwa nabo nyine bankure kwa maboko. Ibi rero biri mu bintu kumbure bizotuma ishigwa mu ngiro ry'iyi vision bitazokoroha, bitazonyaruka, guko mu by'umuhinga yagiye aratwereka. Murabona yuko kwishira mu kibanza uri umutware, kwishira mu kibanza c'abatwagwa ukamenya ico bakurindiriye ko ari ikintu gikomeye cyane. Ariko aha mu Burundi naho wowe utazi Burundi ngene bumeze, nuwo guha document ya budget kaheza ukiga la structure du budget, ukaraba uburyo dushira mu iterambere koko muri development de l'économie, ukabugereranya n'ubuja mu bindi, ucubona yuko koko iterambere tutariko turaryitaho bikwiye. Arico gituma rero jewe ngomba mfise amakenga kukugene iyi vision ishobora kuja mu ngiro, tukaba tugeze aho twipfuza mu 2040, tukaba cyane turi gihugu giteye imbere mu 2060. Nagomba ngaruke ku kantu mon collègue ni Louis Désiré yavuze, conflit turayivamo. Tuvuganye ukuri sindi mu biyumvira ko conflit tumaze kuyivamo, ntiturayivamo, nta kinyereka ko twayivuyemo. Mugabo nico tubuza gutera imbere, kuko umuntu ahangana n'ibibazo uko biri, uko biba bikiri, kandi birateba bigakemurwa. Jewe iyo ndiko ndaraba certains débats autour du travail de la CVR qui va être aujourd'hui encore plus lourd, yafatanije n'ivya CNTB, sinibaza yuko conflit koko twanayivuyemo. Kandi noneho conflit ni nyinshi, conflit zirakura, conflit zirahinduka. Honyene ni uravye le débat sur la manière dont la CENI kiragira le processus électoral biriho, kandi kwibazo biba biriho mu gihugu ni ibintu bisanzwe, guko nitwobaho nk'inzoya. Turi abantu bakuze, umuntu akuze nawe kandi afite umutima n'ubwenge, yama ahamagarirwa kwitaba ibibazo ko biri, akabyicarira akagerageza kubitorera inyishu. Nagomba rero sintwara umwanya w'abandi, mbe ndagejeje ngaha kuri iki kibazo cyo gushira ca leadership na vision 2040. Ibi nibyo nari mfise nterera, mwakoze kuntega amatwi.